Ukwiyunguruza na tagisi mu gisagara ca Bujumbura bisigaye ari igiti kiturirwa n'uwari we wese. Bamwe mu biyunguruza bavuga ko amafaranga basigaye bakwa ateye ubwoba. Nk'akarorero kuva hagati mu gisagara werekeza amakaritiye yo hagati nka Bwiza na Nyakabiga hahora hagendwa ku mafaranga 5,000, ubu urishwa amafaranga ari hagati y'15,000 n'30. Nayo uwerekeza amakaritiye yo mu buraruko n'umanuko bw'igisagara ari hagati y'30 n'60. Ivyo biciro ngo ni ivy'umutaga, nayo mwijoroho ngo nagahomera bunwa. Uyu asanzwe akora umwuga wo kunguruza abantu hasigura ko ivyo biriko bitumwa n'ibura ry'igitoro ryabaye ndanse muri iyi minsi kuko ngo nta yandi mahitamo. Hari igihe umuntu aba afite igitoro gike mu modokari yiwe agacara akavuga ati none iki gitoro je ndagikoreye ko uno munsi nzosubira kuronka ikindi ryari, aca hitamwo rero kuvuga ati reka jewe nkoreshe amafaranga menshi kugira nicahera muri 2-3 jours nzobe ndiko ndaronka ukuntu nanje mbaye. Mwijoro nk'ubuje nk'uyu muntu ngaha nkamutwara nko mu Bwiza sinshobora kuronka uwundi ntwara vyoroshe, donc ujya muntu ntwaye aca ndiha kabiri. Umuntu wese bivana ashinga igiciro bivanye no kungene yaronse igitoro. Cyase kuvuga yaguze magendo canke yasimbiye aho hiyo ikongo biratandukanye. N'umuntu ashobora kuba yakironse ngaho kuri station kuri 4350 bisa n'umuntu yagiye kugura ilitiro par 20,000. Umva n'abantu babiri batandukanye. Naho biruko Isidore Mayike umwe mu batwara ishiramwe ry'abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi atera kamo bagenzi we kutikika mukiza mu kwaka amafaranga y'umurengera. Nuko batosuka ikibi mu kindi. Ibura ntiryotuma nabo barondera itike y'umurengera kuri abo bene gihugu. Umushahara ariko barahembwa ni wawundi nyene. Urumva uko umudugiriza niko ubuzima buca buduga. Nawe hazogera igihe nimba bibandanije nkuko usange nako kazi ntibariko baragatondako. Ivyo biruko mu gihe hari haheze iminsi mike ibiciro vy'igitoro bigabanuwe na leta, ariko igitoro kikaba casubiye kubura ku masitasiyo menshi yo mu gisagara ca Bujumbura.